Mavoka inkwavu y'iki ibiharuro bimeze gute bajya murabona bajya abantu bicaye haje bajya n'abanyamabanga ntunganya n'abanyamabanga w'umugabo mu ntara ndagomba babwire yuko gwiza umuyimbo kumbona kazoza yoyo itwihaye itariki 2023 kuko ni yo nama komite nkuru y'itwanda garukako kwari donke ijya mbona kazoza kwigiri yacu. Rero umuco igituma nguma ngaruka ku kintu kijanye n'ibi bitegwa hari igitegwa twise igitegwa kizohindura ingene imiryango yifashe mu by'ubutunzi. Twafashe ivoka kubera abene igihugu ba ruguru uretse ngaha mu gisagari wanyu ruguru kabisa twarabonye ko gishobora guhindura. Nubu hari habaye ingorane guhemba guhemba bigori guhemba abikawa mugabo mu nyuma cyatubwiye ati ko ivoka tubona rikorera gwa neza ntaco bijya bindi n'umwitonde mu binyose kubishira mu mashini. Urumva rero igitegwa cy'ivoka sinda kubaha ibitegire mugana gomba nababwire yuko twebwe twiyemeje yuko mu mwaka wa 2029 tuba tugeze ku miliyoni w'amatoni umuriyarde w'ibiro. Ivyo biharuro bimeze neza nico gituma bumva ruguru abene gihugu bahoze bari ku kivi hose. Intara Butanyerera ifise imiliyoni zirenga 10 z'ibiti by'amavoka zirenga aho babagize kuri 15 mugabo izuba ryatse mu mwaka weze ryarumishije bimwe. Urumva rero mu myaka 4 igiti kizoba kicama n'imiburi ibiro ijana cyane ibiri ijana ari miliyoni 10 ni wa miliyoni w'amatoni. Sinzi ko mwavyumvise neza tutaraja mu zindi ntara ni kuvuga twege intumbero twihaye zoyishikako. Uwo miliyoni twavuga yuko tuza turonka hagati y'imiliyoni amajana 7 n'imiliyaridi umwe w'amadolari imiliyoni 60 na 85 z'amadolari ku kwezi. Igitoroza dukeneye imiliyoni 30 chezigana 30 chedukuramo 15 z'amase umwavu hasigara 15 dukuremo 5 z'imiti hacaboneka 5 zindi mukoresha mwebwe muza kugura amafera beto mugenda kugura amantuzeye ibindi bintu twe twarahejeje aha nico gituma ubona tuvuga tuti henda dushike hahandi twe twarahejeje. Numene ngo rashobora kuri igitoro akavuga ati asigaye imyaka 3 bekirabesha kizoza kubera imbona twarayigishije umwe wese turamubwira tuti reka gusuravuga reka twese turabakuru muga turavukana. None jewe mva igatwe hariya mu Kayogoro wocuza kumbwira ngo zana igitoro je simvuka kwa naka we ntuvuka kwa naka nituvukana wewe kuri umudandaza mumaze imyaka 30 umukomereza winjiza amadolari ngahe mu gihugu untana rimwe none kuyasaba avahe muri kampanye ntihari abantu bagiye kuvuga ngo mudutoye cyatubaha igitoro umunyagihugu cyahaguruka ubwo nyene uzogikurahe nimba uzoshukiduha uri umusezi mugabo nimba ari amahera zo kwinjiza baratubwiye nzoronka amahera y'ugura igitoro direct nta n'icongereza bavuga abanyagihugu bakubwira ati negative natwe turabadogiteye bacha bakwagira ahubwo ubivuze bacha kuraba ngo ujya ngo kandi cyose ngarize ngo atazi yuko igitoro kiva amahera mu byo gushora hanze direct abanyagihugu niko bimereye ubu ndagacerere mu gihugu cyose bose ari ku kivi saa 10 nibo bataje agenda aragraba ibabi givoka rimeze nk'ijuma acavuga ngo Imana bashobora ngo muhamana ngo gaseka amazi dusukeko kubera ikazi yuko ejo azokwimbura bimeze neza gose.